Oui, Ndimu naje. Uno musi nagarutse kandi na entertainment ya Buja Flava. Ushobora kumbaza uno musi niki naguteguriye kuri surprise ikomeye kabisa muri Buja Flava, umuririmbyi D1 cyangwa ushobora kumwita Diodone abicishije kuri Insta story yiwe yashizeho imwe mu masanamu video igaragaza ari kumwe n'umuririmvyikazi asanzwe muri kino gihe ariko arakora cyane muri wa muziki bita wa muziki ndoramana, wa muziki bita ni gospel music canke wa muziki bita umuziki w'Imana. Yesi, kuri Insta story yiwe ya D1 ari kumwe na Alvella Muhimbare, umwigeme muri kino gihe ariko arakora neza mu muziki wa gospel music mu gihugu cy'u Burundi. Aha rero abantu benshi bakaba batanguye kuvuga byinshi ku mbuga ngurukanabumenyi, abandi bati iyo bariko arakora indirimbo nuno muririmvyikazi Alvella Muhimbare. Ati rero gospel na Buja Flava binaingiliana shida sana. Ariko ndakwibutse yuko ni D1 gatoya mu Burundi adafise iteka ryiza muri sense, kuko uravyibuka yuko hari indirimbo yiwe imaze kugarirwa kwerekanwa canke kuvuzwa ku maradiyo canke ku mateleviziyo yo mu gihugu cy'u Burundi. Ni indirimbo Nobody ari kumwe na Social Mole. Hapa sasa mimi naanza kujiuliza ikiwa D1 koko agiye gusohora indirimbo ya gospel ari kumwe na Alvella bica bigenda gute? Wanakuambia mix kidogo, watu wana mix ubuzima gatoya bakagenda no mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Ni D1 rero nkuko mubibona kuri no sanamu yashizwe kuri Insta story ya D1, nuko aha bariko bararirimba indirimbo y'umuririmbyi wa gospel wo mu gihugu cy'u Rwanda, indirimbo niwe. Unaanza kuniuliza sasa hapa ilikuwa vipi? Bariko bararirimba indirimbo ya Richard Niki ngenda hayo, indirimbo niwe, agace gatoya ko muri chorus. Walikuwa wamebamba vizuri, bari bameze neza. Nuko Alvella hamwe na D1 bagaragara cyane muri studio, abantu bakaca bibaza yuko vuba dushobora kubona igikorwa gishasha kiri hagati ya D1 hamwe n'uno muririmvyikazi Alvella Muhimbare. Ariko reka ndaguhe palmarès gatoya kuko ndazi yuko wewe ukunda odu palmarès. Mr. Ndimu ni mjanja wako. Ni D1 ubyibuka neza yuko aheruka gushira ku mugaragaro isonga canke itraka, indirimbo yakoreye hariya mu gihugu ca Tanzania, indirimbo Sitaki, indirimbo biriko biragaragara yuko iriko irakora neza mu mateka, aho urenganye hose watu wanasikiliza, abataxi vero bande abadariste mu mabisi hose wumva ni Sitaki. Indirimbo imaze amezi 2 gusa iri ku mugaragaro, ikaba gushika ubu imaze kurebwa n'abantu barenga 1.3 by'abantu. Urumva yuko ihagaze neza, urumva yuko fresh kabisa D1. Ndio hivyo bana, kazi ndio hivyo, kama litumia ndumba sijui. Ariko kurundi ruhande n'umuririmbyi Alvella Muhimbare gushika ubu afise indirimbo nshasha yitwa Ndakwibutse, indirimbo nayo nyene imaze ukwezi kumwe kurenga. Yoyo ikaba nshuti yanje imaze kurabwa n'abantu barenga 120. Uravyumva yuko hari ubudasa kidogo. Kandi ndakwibutsa yuko uno muririmvyikazi Alvella Muhimbare si umuririmbyi wa kera muri gospel mu Burundi. Oyaye, kuko ugiye kuraba ni haraheze gusa imyaka 3 ashize ku mugaragaro indirimbo. Gushika ubu biragaragara yuko ariko arakora cyane gusumba abandi baririmbyi bari muri gospel music. Ukuza kwa D1 na Alvella ni iki gishobora kuzana akanovera mu ndirimbo? Bien sûr que oui,
dusanzwe twuzi twese yuko D1 afise kahise gatari gato muri mu muziki kuko uravyibuka yuko ava yuko yinjira muri Iteka Music. D1 aho kare yari muri Agape Record, aho yaririmbye indirimbo zitari nke. Sasa turindire turabe aho bizogarukira. Munyaburya benshi bariko barabimeza ijana kwijana yuko bagiye kuzakora indirimbo, ariko ntitubizi. Ikindi naco no kwibutsa yuko nuko ubizi neza yuko D1 muri production gatoya aragerageza. Peut-être birashoboka yuko yoba ariko arafasha umuririmbyikazi Alvella. On sait jamais, reka turindire. Ariko kuri Insta story yiwe nk'uko ubibona bariko bararirimba indirimbo niwe ntayo no kuvugiriza kuko nca ntinya droit d'auteur. Ntiwave bagira ngo nahakinze indirimbo ya Richard. Alors turindire rero turabe, murabizi neza yuko umucamanza wa mbere n'umwanya. Turindire turabe eske iyo ndirimbo izosohoka izoba irimwo D1 na Alvella canke izoba ari Alvella yonyene, canke D1 yoba yaramuhamagaye Alvella kugira amufashe mu kugorora indirimbo yoba ashaka kuririmba imeze nka gospel music. Byose birakunda, byose birashoboka. Ubwo ni bwa bumwe kenshi tukunda kuvuga yuko Buja Flava yokora. Merci cyane, merci beaucoup. Ndazi ko utaragira subscribe, sinokwama ndakwinginga imisi yose atigira subscribe inshuti yanje. Birarenze nawe no. Kubita like, comment, umbwire we wibaza yuko iyo ndirimbo izoza kweli imeze gute, canke nivyo hazoza indirimbo ya D1 hamwe na Alvella Muhimbare. Merci beaucoup. Ciao ciao.